Reka nsubire ndabaramutse n'abahani ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV yambonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba bivugwa hirya nino mu bisata vyose yoba politike umutekano inkuru zivugwa mu birabana n'agati y'akazi na muntu butungane biba vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'andi makuru yose tuba twavanye mu masoko yacu yo kwizera yegereye ubutegetsi yose turayegeranya mukayakurikira umunota ku yundi iyo wafyonze kuri subscribe wakagushikira mu bambere amakuru yihuta cane kuwahora umushikiranganje wa mbere w'u Burundi General Alain Guillaume Bunyoni hari ingingo yafashwe bivugwa yuko ari ingingo yo guca inguvu zose General Bunyoni yoba yarasigaraye ni ingingo ikomeye cane turaza kubabwira vyinshi President Ndayishimiye ngo aracafise ubwoba kandi aratinya General Bunyoni kashobora gukora ikintu kibi cane iyo ngingo yafashwe rero yo guca inguvu ndetse no kwigiza kure General Alain Guillaume Bunyoni muraza kuvyumva muri yano makuru twabiteguye turi kuwa kane genekerezo rya 19/0 umwaka wa 2023 amakuru avugwa muri politike n'umutekano nezere ko amaze gufyonda kuri subscribe niba utarayifyonda ko kanona karyo keza kukugira ufyonde igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo banywanyi bacu kubari mu Burundi mwese ndabaramukije n'abahakaze abari mu bihugu bibanya abari muri Kongo abari mu gihugu c'u Rwanda abari mu Buganda abari irya nino mu bihugu bitandukanye nka Tanzania mwese no ku mugabane wa Afrika umwerereye hose ndabaramukije n'abahakaze mwari no sango ryano makuru imbere yuko twinjira neza mu makuru yacu katubanze tubashikirize nino nkuru iciye ku masonga kuri uyu wa kane niyo hatangura ku murwa mukuru wa politike Gitega amasengesho y'iminsi 3 yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kugira ushimira Imana ku vyiza yakoreye u Burundi n'abarundi muri uyu mwaka waraye urangiye wa 2022 akaba yatunganijwe n'inkuka ya misa yabereye muri Paroisse Saint François d'Azize yo mu Ngagara ikaba yaherejwe na musenyeri wa diocese Gitega Bonaventure Nahimana yashimiye indongozi z'igihugu n'umugambwe kuko bariko barashira imbere kukubahiriza umwene gihugu aca abasabira kubandanya muri iyo nzira kuko ariyo ihimbara Imana iyo nkuka ya misa ikaba yitabwe n'abubahwa batandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu n'umutambukanye wiwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye mu bandi bitavye iyo nkuka y'imisa hakaba harimwo umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi Emmanuel Sinzohagera hakaba harimwo umuhushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika umukuru w'igihugu n'umutambukanye wiwe n'abandi bubaho batandukanye bitavye iyo nkuka y'imisa ayo makuru turaza kuyagaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma ni inkuru yariciye ku masonga twigarukire ku vya General Alain Guillaume Bunyoni na President Ndayishimiye murazi ko President Ndayishimiye yakuye mu mabanga igihangange yari ntakorwa ko General Alain Guillaume Bunyoni ariko nanone hari itegeko rihejeje gusohoka iryo tegeko rikavuga ko ryasohowe kubera General Alain Guillaume Bunyoni muti iryo tegeko ryoba ririmwo ibiki ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano bagasohoye itegeko shikiranganje rishiraho urwego komisiyo ijejwe gukurikirana ivyakozwe hamwe n'ivyabaye mu gipolisi kuva kuwa 31 Kigarama 2004 kugera kuwa 31 Kigarama 2022 no kuvuga mu kiringo c'imyaka 18 muturwo rwego rwoba rwashizweho mu yihe ntumbero urwo rwego mu vyo ruzokurikirana ni nko kumenya igitigiri c'abapolisi bose n'abafasha igipolisi muri ico kiringo cose kumenya abapolisi bapfuye n'abakivuyemwo kumenya amakuru y'abagihozemwo baronka service za INSS na mituwere kumenya abigenjeje nabi bagakora amanyanga atandukanye bari mu gipolisi n'ibindi nkuko rero twamaze kubisesangura ivyo biboneka ko ari umukenyuro wa leta Ndayishimiye Evariste agomba gushira hasi cane General Alain Guillaume Bunyoni no kumunumya burundu canke ikindi carico cose cotuma atongera kuba intambamye ya Evariste
Ndayishimiye mu buryo ubwo aribwo bwose kuko naho yamukuye bisa nkaho nubu akimutinya ko ataco yotegura kibi. Ivyo muti bibonekera hehe? Ikiringo habayemwo urwo rwego ngo rukore ikiringo bahayemwo urwo rwego ngo rukoremwo amatohoza ni naco kiringo Generali Bunyoni yatwaramwo igipolisi kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2004 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2005 yitwa inspekteri mukuru wa polisi. Ubwo ni Bunyoni. Mu mwaka wa 2005 gushika 2007 Alain Guillaume Bunyoni yari chef mukuru wa polisi. Nayo mu mwaka w'ibihumbi 2007 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2011 Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganje ajejwe umutekano. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2011 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014 Alain Guillaume Bunyoni yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kuva 2015 gushika 2020 yongeye kuba umushikiranganje ajejwe umutekano. Muri ruheshi itariki ya 2023 mu mwaka w'ibihumbi 2020 atorwa n'inama nshingamateka kuba umushikiranganje wa mbere gushika abogojwe. Ari mu bantu batanguje kubaka igipolisi gishasha kivuye mu masezerano ya Arusha. Amanyanga yose yakozwe mu gipolisi niwe yoyabazwa ubwa mbere. Ubwo ntimwibaza ko ivyo bintu vyoba ari mu ntumbero yo kwigiza kure ndetse no kumenya amanyanga yose yoba yarakozwe na Alain Guillaume Bunyoni no guca inguvu abo bose baba bamushigikiye bari mu gipolisi. Ubwo rero ntawo kwibagira ko Alain Guillaume Bunyoni akiri mu bantu bariko barahozwa ko ijisho cane, mbere bikanavugwa ko bashobora guca bamucakira. Alain Guillaume Bunyoni akaba atoroheye gushika ubu, agacerere kiwe karateye ubwoba abategetsi. Ibisimbasha kuvyirata, ibisimbasha kubihagarara, ariko ndanezerwa cane ko Imana yampaye uwundi mwambaro uri indani, kandi ijuru ryo rinyitegereje ribasha kubona uwo mwambaro ryanyambitse ari uri hejuru y'uyu, kandi nanje ndavyizera niko biri. Bene data, ushobora nawe udafise umwambaro nk'uyu mumbonana, ariko ufise umwambaro wambitswe na leta y'ijuru. Ndakwipfurije kuba umusirikare wa leta y'Imana, kugira ngo shikire kuba umusirikare hariyo vyaciye. Naragize formation, nawe urakwiye kuba umuntu yagize formation, uri bien formé, waforomwe n'Imana, waforomwe n'ijuru. Haleluya! Kugira ngo bashe kugira ibisaba kugira ubu umusirikare wa leta yo mu ijuru. Ngomba ndababwira uyu mwambaro mubona nambaye, ibisigo ntibibasha kuwutinya. Ekada, imwemu mbi ntizibasha kuwutinya n'akantu kangana n'urutetegururo. Ariko mfise uwundi mwambaro, nukuvuga ngo ndababwiye uwo mwambaro hari abantu ibisigo vya neutralije, hari abantu ibisigo vyawicanye kandi bawambaye. Ariko mashije kwambara wa mwambaro wanje mfise umwe nirata nahabwa na leta yo mwijuru, nkagenda nkatabara bariko bararanduka, baranduranwe n'uyu mwambaro bawambaye, nkasanga ibisigo vyarabamugaje, nkasanga ibisigo vyarabaneutralije. Uwo mwambaro wanje nkawambara nkatora ibigwanishwa vyose Imana itanga, mbasha guhaguruka mu nkomezi z'umwuka, mu nkomezi z'Imana, muri mpwemu yera. Bikimbona ngihaguruka nambaye wa mwambaro nahabwa na leta y'ijuru. Bavuga ngo ngugi ingabo ya Yesu araje, duzinga amahema, dutekere ibyacu, duhunge. Nanje nkabasha kubakurikira, nkabasha kubica ingenda, kandi umva bwoko bw'Imana. Uwo mwambaro nambitswe n'ijuru warampaye kurinda no kurindukira, ukugororoka no kugwanya ikintu cyose gihashiriwe kugwanya Imana. Hariho rero ibisaba kubwira ubu umusirikare. Hari ikintu cambere bakunda kutwigisha cyitwa discipline militaire. Bene data no yibasomera mwo kumirwa musagara amategeko aremereye, muga mugi ubashije kuyakurikiza ubasha kuba umusirikare ari discipline. Ariko umusirikare adakurikije ivyo vyangombwa igihugu cadutegetse kugira tuba abasirikare, ubasha kuba discipline, kandi ico ukora ubasha gutaha bakagutabura ko bifunga n'impuzu zose ukabasha kugenda.
nimba ayo mategeko munsi y'izuba ariho, nimba ayo mategeko mu gihugu cy'u Burundi abasha kubaho, hari ayandi mategeko yo mu ijuru nayo arahari. Hari discipline militaire y'umusirikare wa leta yo mu ijuru, ndakwipfurije kuyubahiriza no kwirinda icyaha mwene data, no guhagarara mu mwuka. Umusoda abasha kuba ari umusirikare wa leta yo mu ijuru ntatinya, nanje sintinya, nawe ndakwifurije kudatinya. Sinzotinya kurwana intambara, ndafise umugabisha w'igikomangoma, yanesheje ntambara zose, izina ryiwe ni Yesu gusa. Ntugatinye kurwana intambara, pfa kumenya ko atacupfa n'Imana, ufise discipline wahawe n'ijuru, ukurikiza amategeko ijuru rikubwiye. Ibisigaye impemu zoza zambaye amahembe, izoza zambaye ibirato, mbabarira, ubasha kuzinetraliza, ubasha kuzica. Wanunesha mwene data, wamunesha, wamunesha, mwijuru hazoba yabanesheje. Wamunesha mwene data, nubasha kunesha ugifise ibintu utararekura. Sinobasha kunesha nkifise ibintu nenenako. Nta musirikare abasha kunesha afise ibimuremereye. Utwara ikigwanishwa cawe gusa. Discipline ya leta yo mu ijuru, wirinda icaha gito na kinini. Aho ijuru rikwitegereje ribasha kugushima, ibisigo navyo bikwitegereje bibasha guhunga bikanyika. Bene data, nabwiye ngo uyu mwambaro sinowirata, mfise uwundi mwambaro uri indani nahawe na leta y'Imana, nambitswe na leta y'ijuru. Uwo ndawambaye, mfise ibirato nambitswe na leta y'ijuru, biresiste amahwa, biresiste amabuye, biresiste ibishanga, biresiste kila kitu. Haleluya, amen, amen, amen. Data, ndakwifurije rero kunesha. Ndagomba ngo ahura uvuga ngo Mana mwambaro mbashisha guhangana n'ubasha bw'ibisigo, mwambaro nambara abadayimoni babonye avuga ngo ujya n'umusirikare wa leta y'Imana. Nubwo utoba ufise umwambaro, hariho uwundi numva ukwiye kwambara wo mu buryo bw'impemu. Hari ikigwanishwa kindi ukwiriye kubasha gutora. Kwiye gutora mitrailleuses yo mu buryo bw'impemu, kwiye gutora mage yo mu buryo bw'impemu, kwiye gutora misenkani yo mu buryo bw'impemu, kwiye gutora, kwiye kuba umutirere, kwiye kuba ufise inkozi komakomeye za leta y'Imana, kugira ngo ubashe guhangana n'ibisigo, kugira ngo ubashe guhangana n'abadayimoni udatinya. Ndabifurije kunesha bene data, ndabifurije kugubwa neza mu buryo bw'impemu bene data. Ndakwifurije kwiyumvamo kuri umusirikare, kandi ukabaho utari kuribeshera. Abantu benshi baribeshera. Muze dufatana amaboko, tugira ikintu bita trial, ikintu bita extended line, kugira ngo duhangane na shetani. Muhaguruke tugwanye umwasi n'abazoduhunga. Ubushobozi bwo kumutsinda nta handi buva atari mu masengesho, nta handi buva atari kwambara umwambaro, nta handi buva atari kwihana ibyaha, nta handi buva atari kwikura kwicaha naka. Urya mwasi twomutsinda niyo shambi ziwe zose, kuko Yesu umwami wacu ari watujanye. Imana ibahezagire, Imana ibampere umugisha. Amen, amen, amen. Bakonzi.